kuri Tottenham Hotspur Stadium equipe yitwa Chelsea the Blues zominize London. turayifata nka match of the day Landry no match Tottenham na equipe yitwa Chelsea. Niyo match of the day kuko mu mupira w'amaguru ikintu ca mbere nemera amateka arakonta. Chelsea the Blues singomba kuyisuzuguza. Chelsea the Blues singomba kuyisuzuguza ngo ni kubera ngo umugabo yitwa Enzo Maresca ni equipe nziza ifise effectif yagutse rimwe na rimwe abakinyi bari mweze experimente mugabo iyo mumenyereza uwo munsi ivyo yapanze basi vyamukundiye tuba tubona ari Chelsea yotsindiye ariyo yose mu gihugu c'Ubwongereza. Amatugahura na equipe yitwa Tottenham Hotspur ifise umugabo yitwa Thomas Frank umwe mu bamenyereza jewe nemera ya revolutionye umupira w'Ubwongereza kuko uravye Brentford hageze ahantu tubara Brentford iteye ubwo bitsindiye ariyo yose kandi hari ku muzo wiwe niwe yaraje nayikuye mu cicaro ca kabiri. Uno munsi ikigeretse kuri ivyo Tottenham nziza na Chelsea nziza ni derby. Twama tubana Espanyol Barcelona karorero nko mu gihugu ca Espagne bakubwiye tumukeba wa mbere dufise ni FC Barcelona kacurondera ingene zikebana ukabura. Espanyol ntango vigira zo gukebana na Barcelona mugabo barakebana kubera basangiye igisagara. Ariko i Londres Tottenham Hotspur yatwaye Europa League, Chelsea twara Conference League. Uno musi zose ziri muri Champions League ziriko ziserukira igihugu c'Ubwongereza zongeye zinasangiye n'igisagara ubwo bukeba ntibwobura. Nibaza ko ntari buje kuvuga ngo urukino rw'umunsi n'urukino ruzohuza equipe ya Arsenal na Burnley n'urukino ruzohuza Manchester na Nottingham Forest ahubwo urukino rw'indwi igira 10 mu gihugu c'Ubwongereza n'urukino zo ruhuza equipe ya Chelsea the Blues na equipe ya Tottenham Hotspur. Rumwe mu rukino wanashaka abantu bo kwiteganigishika ko ruzoba rurimo ibitsindo kuko no muzugiye ku mugabo witwa Richardson de Andrade wa Tottenham buryo hagaze ukaraba kano kana kibubamfu ka Brennan Johnson ukaraba umugabo witwa Mohamed Kudus hagati mu kibuga karaba Matar Sarr waza kwa Chelsea ukaraba Pedro Neto ukaraba Garnacho ukaraba Bakaisedo na ba Fernandez. Urukino rugomba kuza ruryoshe tutitaye kuvuga ngo ni derby ahubwo kubera club zihagaze neza ubwazo ariko rero ruzo ruryoshe do plus kubera yitwa derby ironde. N'urukino bwa mbere dufata karo dufashe Tottenham na Chelsea dufata karo nk'inkino zabahuje mu mwaka weze. Nkino zabahuza Chelsea muri Conference Tottenham iri muri Europa League. Ariko no munsi bagiye gura bose deja bari muri UEFA Champions League. Bivuze ngo Chelsea muri Champions League kubera yuko yabaye equipe nziza mu mwaka weze muzo abongereza bari bafise. Sivyo nuko baronse iryo tike kubera yuko bagize gute babaronse bisanze bahagaze neza kuri classement final. Mugero ngo ngo equipe ya Tottenham yisanze muri UEFA Champions League kubera ko yatwaye Europa League. Uno musugiye kuraba uburyo zihagaze bamwe n'aba gatatu abandi n'abicenda. Mugabo ibi nibitangaze kumva ko hagati ya Chelsea na Tottenham menga ari kinyo kirekire kuko Tottenham ifite 17 Chelsea ifite 18. Bivuze ngo n'urukino rumwe ni runo Chelsea gitsinda match baca bangaya amanota na Tottenham. Bivuze ngo ibi tout simplement ni kwa kundi equipe bigaragara ngo champion iri un peu intense inguvu zabaye nyinshi equipe zirahekanye na difference y'amanota benshi iri kiragira gute iri kirabamo. Chelsea iracafise uburenganzira bwo kwiyumvira igikombe wanashika kuko no muzifise amanota dufate nkuko nanda bivuze amanota agera ku 10 nangaye ku 18 equipe yitwa kari ya mbere muri equipe ni equipe ya Chelsea equipe y'icenda equipe yitwa kari ya mbere yitwa Arsenal n'amanota agera ku 22. Bivuze ngo hagati ya Chelsea na Arsenal ari kinyo cy'amanota 8 tukiri kuri journée y'icenda ko deja naho twazugeze kuri journée ya 15 umuntu ashobora kurusha 10 akavayo bon tutafashe ingufu n'ibindi bigiye bitandukanye. None muzi Chelsea nishobora kwiyumvira ivyishaka gushika ko muri no sezo byose tukumva ko bafise rezo. Rero nuno muzi tugiye kuronka match ya Chelsea na Tottenham haruhande yo kari equipe zi Londres mugabo ibiharo vyerekana ngo igomba kuba match n'ubundi twiteze kuko Chelsea sinibaza kwiza kwemera gutsindwa facilement kuko gutakaza ino journée niburi urisanga wasubiye inyuma hafi yaraza ko ari nko mu kibanza ca 11 cya 12 mbere yuko uzokina journée igira 11. Mugiye kuri Tottenham nabo ni umwanya mwiza wuko Man City iza kuri kumwe na AS Bournemouth ishobora kwitsinda ni umwanya mwiza ko toziramba itsinzi no match ishobora kwisanga inyuma ya Arsenal. Donc Arsenal igizikosa biramotiva Tottenham kumva ko course y'igikombe iratanguye ariko kandi Bournemouth amo yokora ikosa biramotiva equipe ya Tottenham kumva ngo ni umwanya wo gufata ikibanza ca kabiri. Peu importe difference y'amanota
ibi rero vyose tugiye kubiteranya birerekana ubukomezi bw'ino match gusa kimwe mu bintu mbona bishobora kwica ino match ni imvune zitwa ko ziri ku mpande zose kuri ino migwi ariko namusi ugiye kuraba 11 de départ zabo je ndiko ndabona equipe zitwa Tottenham na Chelsea zitazobora kuduhasho kuko dufasha karonka kwa equipe ya Tottenham abitwa ko babuze no musi bamaze kwiadapta gukina batabafise Tottenham turayizi idafise dufata kara mu bitwa ko tumenyereye mu mazina dufata umugabo azwi izina rya Yves Bissouma dufata umugabo witwa Dejan Kulusevski dufate Destiny Udogi mugabo no musona ko yamaze gusubirizwa neza dufate Christian Romero afise blessure musculaire dufate Archie Gray dufate Ababa Davis dufate Madison asanzwe ariyo dufate aka gasore bita Kota Takai birumvikana ngo ufashe deja 11 de départ ya equipe ya Tottenham bakoresheje abazemo capitaine Romero gusa nta wundi dufate nko kuri match batsinze Newcastle nako batsinzwe na Newcastle United muri Carabao bafise Danson na Parinya muri axe central ko Parinya yari yakoje muri axe central bafise Kinski deja bari bakoze na rotation ko match za Carabao rakora rotation bafise Pedro Neto nako Pedro Porro bafise Jadon Spence Pap Matarsa Rodrigo Bentancur Xavi Simons Bernard Johnson Lucas Bergvall n'itwa Charlison iyi equipe yonyene wayituma match mu gihe dufasha karonka Chelsea nivyo baragira ama rotation n'ibindi bigiye bitandukanye mugabo je Chelsea mfise Kayise wana nagira 11 de départ mfise Enzo Fernandez nkaba mfise Malo Gusto nkaba mfise Jamie Benoit Gitenzi n'aka gasore ka akakavuye kwa Manchester United Alejandro Garnacho muri defense ka bafise Tosun nkaba mfise Baba Pedro birumvikana kuno munsi nta buryo bwatake kuko equipe ya Chelsea bize Cole Palmer mu grand joueur bino Badiashisi no muharura Yamdira Paris Hispandi Livecontroller nivyo si hari na Dario Isugo adahari mugabo donc l'effectif yabo deje no munsi iyo basanzwe bakoze ni match rero yo kwitega no kwita match turashobora kubura uburyo bwo buryo tukabwisangira hagati ya Manchester na Nottingham bivaye na result nivyo kundwi 10 Landry muroroherwa mbere equipe yitwa Aston Villa ndavuga equipe yitwa Liverpool yeraza kuba yakira Aston Villa kwa Liverpool bicoroshe no kuva mu kibuga tamukinya kigize ikibazo c'imvune nico musengera gusumba gutahukana na tatu oya aho nta kuryosha inkuru kuri Anslot no munsi jewe sinovuga ngo namaze gukura kwa maboko yose nimba ari ivyo rusikanye iminota 10 twigira mugabo Anslot oya bon tuyihebe sinze ngo mbesha abantu atubwiye ngo turengo no kurinda gusa ko umuntu ava mu kibuga atatsinze mu gihugu c'Ubwongereza ni champion ikomeye sivyo kandi equipe yari yose iremerewe gutsinda yindi mugabo no munsi Liverpool buryo ihagazemwo kwemeza abantu ko Liverpool ishobora gutsinda Aston Villa apari ivyo kumva ngo urayikunda canke uragira iki kwemeza abantu ko Liverpool ishobora gutsinda Aston Villa no kurindira gusa tukaraba ngo mbega resultat finale y'urukiniza ko birangiye gute kuko no munsi Aston Villa yo yahejeje journée igira ku 9 ibonye amanota atatu imbere y'equipe ya Manchester City n'igitsindo cy'umugabo witwa Matty Cash mugi Liverpool yananiwe no kwisobanura na Brentford imbere ya Igor Thiago imbere y'umugabo witwa Dango Bakar Faisal Ouattara bananiwe kwikura imbere ya kiriya gisore gitera imipira y'amaboko kiriya cyo kuri kabiri Michael Kayode uriya musore niwe waje ariya muri equipe equipe burya ya Brentford uriya musore niwe wanje kabisa equipe ya Brentford ifise umusa nimba equipe nationale zikanura umudaga kazokora ikosa ryo kuja mu gikombe c'isada twa Kevin Shade peu importe havuye aya badagi meze neza ngo Kevin Shade no mukinyi mwiza ariko aragora ama club yari yose wana na Liverpool bananiye kwisobanura na equipe ya Brentford donc no moza vise défaite zigera kuri zine dafire ariko n'imvune zikoze bagira nabi ko bafise Beka bafise Gravenberch peut-être umenyereza yavuze muri press conference kashobora kuba mufise kuri match ya Aston Villa ni bafise Curtis Jones nawe nyene burya yaragize kwa imvune Alexander Isaac même chose kuva kuri match ya Brentford na Jeremy Frimpong na retrouva forme ziwe aracafisa akabazo Jeremy Frimpong we yagiye kumara igihe kirekire Giovanni Leone yagize le petit dégâts croisés ndetse n'umusozi azwiza ya Stefan Bazetic yagize blessure otando ako Stefan Bazetic we wahorayo kuko aramaze nk'imyaka 2 Bazetic atari ko aragaragara mu kibuga ariko na equipe ya Aston Villa zo bidafise bigaragara ko Buendia ndetse n'itwa Yuri Tielemans afise ikibazo kuri mole yiwe uyu musore Emilia Buendia yababaye bakina na Manchester City mvune mugabo ukabona bakoresheje Aston last game no batsinze Manchester City gitsindo kimwe niho ndiko nakubwira rero urukino rwa Liverpool na Aston Villa ego Liverpool yobona oya hano navyo kurindira ibintu mugabo ndakubwire ngo dufatiye kubihe Liverpool gutsinda Aston nta nkuririmo mugabo igihari dufatiye kubihe
aya Aston igomba kuyatora kuko nabandi tugomba gufatira ku bihe kuko nta comparison n'uri hagati ya nta comparison hagati ya Aston Villa turangirize kuri City ku munsi w'Imana nakira Bournemouth saa 12:30 kundwi ya 10 City nayo ivuye gutsindwa kwa Aston Villa nibaza karakanya kaza kwironsa kuri Pep Guardiola Sorironsa kuri Bournemouth ya kino gihe Andoni Iraola ihagaze mu ganje akabirega Bournemouth yagaze mu kazi Bournemouth yagaze mu mwanya wa kabiri ariko man Bournemouth ni equipe tuzo umusore atayibwa mu gihugu cy'Ubwongereza gusumba abandi muri kano kanya Semenyo Antoine Semenyo maga Premier League irajoshe Premier League irajoshe cyane ufise muri weekend uziko Liverpool ishobora gukubitwa equipe ni ya kabiri ukabuziko City yodundwa ukabuziko ninde hagati ya Chelsea na Tottenham iragenda ukabuziko Manchester yotsindwa Premier League irajoshe kabisa ibaze Semenyo ni wa kabiri ni deuxième meilleur buteur n'ibitsindo bitandatu nyuma ya Landry equipe yiwe ni ya kabiri nyuma ya Arsenal kandi hagati ya Arsenal na Bournemouth kundwi 9 nta kinywa cy'amanota 5 kirimo 18 abandi 22 kinywa cy'amanota 4 gusa City na kina equipe twa yose yabwose ngiye kuyatora aya biragoye cyane equipe ya kabiri kuri classement erga Bournemouth yafashwe cya kabiri ku munsi wa gatandatu vyanka ko City na Liverpool baroganye bibanza Bournemouth bariko baratsinda equipe yitwa Nottingham Forest oya hano ino ni match yo kurabira hafi kuko ni Man City nyuma yo kugarukana no musora swizi ya Ryan Cherki ubona ko nubundi City turacari mu bintu byo kugerageza kuraba ngo uyu mugabo arakoresha guta bakinyara asanzwe afise nabo yitwa ko yongeyemo kuko kugeza muri kano kanya urabona ko abitwa Marmushi bari bagize ibibazo by'imvune nabo baragarutse igaruka rya Ryan Cherki ukabona ngo mbega araza kuba abanywanisha gute bano bakinyi kugira ngo bikunde tubone ishusho ya Man City 11 de départ beza tunabona aba backup gusa ikintu ariko ndemeye na Pep Guardiola nubwo imvune zozamo hariho decisions zimwe na zimwe ariko arafata zimushya mukaga kuko nta kintu na kimwe kinsigurira ko ndavye uburyo Jeremy Doku yatanguye sezo numbwira je ko ku ruhande rwo ku nimero 11 hari wundi bariko baragwanira umwanya muri aka kanya urukura mwicarika tantu wazanyo Savinho kamuzana ibubamfu gacufata iburyo gatereka Oscar Bob yakwa exactement nimba Savio Moreira d'Oliveira ari experimente gusumba Oscar Bob ukabutotereka Foden umukinja nk'umukinyi hagati mu kibuga Savinho kino ruhande rumwe rundi ruhande Doku Haaland yatake canke tuzane Marmushi ari experimente uno musi je mbwiye ko Marmushi yicarise Doku ndavyumva mugabo uno musi dufasha abo yitwa kagomba kwifashisha bari experimente kandi yotuma buri kimwe cyose basi bakibako fatira secteur offensive Man City twara Haaland twara Marmushi twara Doku twara Savio Moreira d'Oliveira twara Foden abandi biyongere kuri abo bwabo nabo bwaba arikananirwa kubapanga ukabona ngo Pep Guardiola ashobora kuba ari mu mwaka nyene nawe nyene wo kuvuga ngo bisa nkuko vyanse reka nze nginjuri abandi baze babyorwa igitabo yaragitaye no kumutahura nivyo kuri English Premier League tumaze kumwe utari muto muri no weekend birumvikana ko inkino ziza kuba zitekanije muri ubwo buryo tworangiriza kuri Vicente Company na equipe witwa Bayern Munchen equipe dagariko mu nkino 14 Jena tanguye kwiyumvira muri football ageza gusa twiyumvira tuti Bayern izosindwa ryari mana uzodukora ko ryari Bayern ega mu bisonzo kana gasuzugurika yakorera indi miko itazisuzugura siko hasigara ko bazango mana ariko ikintu coco nemeza Israel basengaga bazimana ati Farao uzomukugwa oya ikintu coco nemeza uyindi miguro tabazi bwira Imana ati abantu baje uyu Farao witwa Bayern Munchen abantu baje ko mave ikintu gishobora gukura kiba kubakura ko Bayern nuko sezizo birangiye oya ikintu conyene nemera nuko ku kwezi kwa 11 agomba gutaka turakonfirma ko Bayern ari equipe tuyitega ku bikombe nka champion kuko Bundesliga je nk'ubu ni kiri nkuru nayo Bayern gutwara Bundesliga ni nkuru gusa uku kwezi kwa 11 bafisemo Paris bafisemo Arsenal kandi yose bazosoka muri Champions Bayern Leverkusen muri Ligue des Champions bazosoka Paris barayitsinze baraja Parc des Princes Paris barayitsinze mardi baje kwa Emirates Stadium Bayern tsinda Paris Bayern tsinda Paris kuko nayo muri Bundesliga ndazo bahagarika bafise Leverkusen bafise Union Berlin bafise Fribourg bafise St. Pauli oya Leverkusen yaheze kuva basezereye sene hagi nyuma y'inkino zibiri gusa baragarutse mu bintu byabo eka nta kintu oya baragarutse ari ku rutonde abanyari yakangayirana bageze ku mwanya wa 5 n'amanota 17 Leverkusen ni mu mwanya wa 5 ariko mu mwanya wa 5 mu nkino 8 Leverkusen yasinze 5 itsindwa rumwe inganya kabiri equipe nimbi equipe Simba ahubwo yaguhagarika Bayern kizi umubano uno munsi na guhagarika Bayern nivyo kigoye kuko ni equipe nonona na comparison yari Borussia Mönchengladbach si ya nyuma hariya mugabo niyo ya nyuma mu Budagi mugabo uno munsi Mönchengladbach yohagarika Bayern kandi nibaza yuko
tout est possible nubwo Bayern Dominique ikomeye cyane nayitiranyije na equipe yitwa Borussia Mönchengladbach mugabe yuraba effectif Mönchengladbach niyo yaheze yuraba effectif ya equipe yitwa Bayern Dominique ukamenya ko ufisi wingi muri Clovis indi riko Diaz ufisi inyuma yabo mugabo yitwa Kimmich ari hagati mu kibuga equipe yose igomba kuzira attentif kamenya ngo tugiye guhura na Rusenyanzuga aho sinashizemo Ken kuko Ken urashobora no korosha ibintu ukavuga ngo Jackson ataka Ken akinira inyuma yawe Jackson ni waburi bitsindo Ken turabimutuma ibaze deja kogeza muri kano kanya kundwi y'umunani equipe yitwara Birebs ya kabiri kundwi ya mbere bayinyambitse bitandatu Borussia Dortmund barayitsinze bagiye gukina Liverpool nazo basigaye kuramba mbega match ya Stuttgart yo bizogera muri Bundesliga nta nkuri kiriyo ahubwo kuri Bayern no kuraba umugabo yitwa Vincent Kompany cizere yahawe benshi batabona ko araho yoshikana Bayern twoba twihuse hamwe twovuga ko ari namwe muri equipe tugomba gutuma igikombe gikomeye ko bagiruka muri 2020 bari kubena Afrique nibaza ko kuri jewe ndarindiye izi match zibiri Paris Saint-Germain na match ya Arsenal na cancane ko bazona sohoka muri phase ligue buri urumva ko iyo wasohotse uratsindwa ntabyo kuvuga ngo nanje nzokwakira ko si knockout stage rero biraza ku confirma kuko naho bazokura rimwe Parc des Princes bakongera bagakura rimwe Emirates Stadium nzoca nkonfirma mugabo no gutsindwa kwabo ndashobora kuraba kuko no musuzinzwe na Arsenal uri Bayern ni nkuko na Bayern na Arsenal wotsindwa na Bayern naho nyene tukavyanaliza turavye mbega twaronse shonge tuzategeza kuroha utsinzwe na Paris uri Bayern ni nkuko nawe Paris wotsindwa na Bayern tukanaliza uburyohe bwa match tukaraba ko habaye tactique z'abamenyereza nuko meze rero ko equipe yitwa Bayern Ubutaliyano Juventus iri kumwe na Cremonese ngene baza ko yatanguye akazi Spalletti Luciano araza kuba yatanguye akazi Luciano Spalletti araza ko yatanguye akazi muri equipe yitwa Juventus mu kwa gatatu muri 2023 yavuga ati jewe ni Napoli nta nindi equipe nzomenyereza yanageze Torino abakinyi bamaze ati mze bimeze gute bipanze gute ati vyose biri mu maboko yanyu ati so nivyo rero dusubire twibutsa abantu gusa yuko bayije turamutse Big Boss afandira job maze kutwereka yuko ariko adukurikirana ku munsi w'ejo tuba twarungitse abahungu bacu hariya ku munsi w'ejo